Hama akana Yezu. Mwibaza ko kavukanye ibiro bingahe? Je ndabiye muri filme ndabona yuko ari nka 1.30. Guys, ni sawa mrameze za denda meze bien cyane gose. Hamuna musi bashandi mama noweli. Tugende. Vite? Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. 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 Ni sawa. Ni sawa. Bitwande. Cleta. Eric. Yes. Emery aka Elasto mwami. Belarme. Belarme nawe. Nitwa Eric bakaba bantazira cuma. Edgar. Nawe. Yane. Mwibaza ko ari nibahe abantu ba mbere batanguye kumenya ko akana Yezu kavuze. Abaragize. Yeah. N'abaragize. Abungere. Yes. Abungere. Abungere n'abaragize n'ibitandukanye. Nta baragize ibyo si Kirundi. Abungere normal. Nk'abakozi b'Imana nyene je ngira ngo niko no bisigura. Aya, haba nibuka. Ni warubaze uvyo ntawe wibuka. Nari ndabazi kera. Kwezi yavuze. Haba nibuka kwema. Hama ndababaze mwibaza ko ari kubera iki akana Yezu katavukiye mu bitaro nyene vyiza kandi ari umwana w'Imana akavukira ahantu haciriritse. Ni kubwira ngo abantu bose ngira numvuga ati bicishe bugufi nkuko akana Yezu kwishije bugufi. Mwana. Shaje nibaza yuko ni mal chance nyene kagize nkuko natwe twavukiye mu Burundi tuvukira ku ba Karori. Nisunze Bibiliya numva kumengo ni sikuvuga ngo niko byateguwe ahubwo ni impanuka zagiye ziraba ku buryo bisanga aho hantu amavukira aho nye siruzo zari byateguwe ku buryo umwana w'Imana avukira. Hama akana Yezu mwibaza ko kavukanye ibiro bingahe? Je ndabiye muri filme ndabona yuko ari nka 1.30. Wari umuprematire we. Uyo onye. Abona umengo ni dukenya nyene. Jewe jengaje kuraba filme ya Yesu canke muri ibiri handitse yuko ngo karavutse ngo akorosa ngo ibintu nyene ngo byinshi ngo byiki ngo mu bwato nanje nkabanzi kuri uno mwanya abana bavuka baborosa bashaka ibintu byinshi nk'iyo bavutse batageze cyabasanga nta biro nyene nta biro bikwiye gafise cyane baza yuko kweringira ashobora kwa yaravutse atabiro kweringira fise. Okay. Shaje kweri ngira ngo yoba yavukanye nk'ibiro nka 5 kubera ari umwana w'Imana. Ezoge. Baje umwana w'Imana yavutse normalement nk'abandi bantu rero yavukanye nyene ibiro biri nk'ivy'abandi bana mugabo sinzi bireme vyari Yesu no vuga ngo nyene bijya bira abana bavukana nawe nivyo yavukanye. Kintu mukera mukira abana bahora baha kuri noweli mwari sire ko muza kukironka mugo ukwera mwakunze umva ico ntaco mukironka muga kandi muripfuza kukironka. Isandari je natezwa guriga isandari nziza zishasha n'ikabutura igera ngaha hano. Ivyo nibuka vyovyo hari ibintu twakora noweli na bona byegereje basanga tuje turondera bavyita amabaruti ibintu twaturitsa usanga turasa nyene kujya kuri nabi gaturiganye tukakanga ba no musi je sinibaza hano gikura. Nawe ni check ntoronka ubutakiro uduhuzu dushasha vraiment ubu uye ngakera nyene byari assuré kuronka de nouveaux habits mugabo ubu uye Zarabaye nawe. Byose byarayanga. Warashaka gusanga no kuri Noheli uwo musi muteka inyama inyama nyinshi mukazirya ariko ubu umwana Yesu avuke tugire umwaka mushasha mu mwaka aranze za mboga wamwadirije ya nyange nyene. Peace out. Peace out. Peace out.